nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Murazi ko umunsi tubabwira inkuru na operasiyo yo kugandagura umuhisi Petero Nkurunziza bamwe mwavuze ko ari ububeshi. Vyaciye gato bidatevye mwarumvirije ibijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira ndababwira ukuri kuri ngubu ibintu birahejeje gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi. General Prime Niyongabo ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri uri kumviriza ibiganiro vyacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri uri kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, abatwumviriza muherereye mu makomine agiye atandukanye, abatwumviriza muherereye i Bujumbura, abatwumviriza muherereye Muramvya, abatwumviriza muherereye mu Kirundo, na mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye mu bisata bitandukanye vy'igihugu n'abandi turabahaye ikaze. Kuri ubu ngubu rero reka nsubire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri twabanye muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu. Reka ndagukengurukiye cyane kuri wowe wajeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma nuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazujya nawe nyene upyonde ko tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Amakuru yacu arashumikira ku ngingo nkuru zejeje kudushikira. Hari amakuru avuga ko hari ibimodoka vyuzuye isinzi ry'abasoda biriko birava mu gisagara ca Bujumbura vyegera umugwa mukuru wa politiki Igitego. Kuri ubu amakuru dufise nuko ico gisagara coba cahejeje kugotwa. Biboneka ko isaha ku isaha kudeta irashobora gutangazwa. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira na amakuru ateye ubwoba kuri ubu ngubu General Prime Niyongabo yatangaje ku mugoroba. Biravugwa ko igisoda coba catanguye imigumuko mu gihugu c'u Burundi. Nyuma y'amakuru twabashikirije yuko Reveriyano Ndikuriyoba ategerezwa kurongora igihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yakoranije inama y'abakuru b'amabanki mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Mwumvirije iyo nama ko itegeko rya General Prime Niyongabo yarirenzeko. General Prime Niyongabo yari yatangaje ibintu bikomeye cyane kubijanye n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi ari kumwe mu basoda yoba yavuyemo agacarungika amakuru ku mukuru w'igihugu nyene cubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Kwigenekerezo rya 13 Munyonyo niho General Prime Niyongabo ku mugoroba yafashe ingingo ikomeye cyane yo gupfungira umukuru w'igihugu mu nyubako yiwe. Kuri rigenekerezo nibwo umukuru w'igihugu yarekuriwe gusohoka, ariko kuri ubu ngubu ata muntu numwe arekuriwe kwinjira ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ni nyuma yuko bamwe mu bacungera bari ku micungararo y'ikirimba c'umukuru w'igihugu bahejeje kuturungikira amakuru akomeye cyane. Muraza kuvyumviriza mu idonido ry'amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndabaye ikaze muri aya makuru. Kuri ubu ngubu rero General Prime Niyongabo afashe iyi ngingo nyuma yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yoba yahejeje gufata ingingo ikomeye cyane y'ubugambanyi. Biriko mu nyumba zuko kuri ubu ngubu yoba yashitse mu gihugu cagana mu kogwa bitandukanye vyibonekezamwo umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Hari ubutumwa bwarungitswe ku rukuta rwa WhatsApp kuri ubu ngubu tubandanije kuba tugiye kubashitsa ko mu buryo bw'idonido. Umushikiranganje wa mbere amakuru yaronse na amakuru akomeye cyane mu makungu. Muri Ghana ibintu vya bihejeje gukomera cyane muri aka karwi kinyegeje inyuma y'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Reka ndababarire kuri ubu ngubu ibintu birahejeje gukomera cyane mu gihugu cacu c'u Burundi. Abazungu bashika babiri bibonekeje muri aka karwi karahiriye gutembagaza ubutegetsi bwa nyene cubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu ibintu birahejeje gukomera cyane nyuma yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ashitse mu gihugu ca Ghana. Ibintu birahejeje gukomera. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu gihugu c'u Burundi. Nyuma yuko umukuru w'igihugu yatumije ko inama giturumbuka y'abakuru b'amabanki, ingingo nkuru zari ku mirongo y'ivyigwa harimwo kurabira hamwe ibijanye n'umugambi wo kutarekurira igisoda amahera.
Ibi vyose rero bikaba biriko biribonekeza nyuma y'uko General Prime Niyongabo bigaragara ko kandi bikaboneka ko yoba adafise abenegihugu bamushigikiye cane nko mu bisagara bitandukanye vy'igihugu c'u Burundi. Abenegihugu benshi bari ku ruhande rwa nyenecubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye nubwo bamwagiriza ko avuga ariko atangiro. Amakuru turonka mu gisoda ashimikiye ko hari inyubakwa ya General Alain Guillaume Bunyoni yoba yongeye gufatirwa. Ni nyuma y'uko hari n'indi nyubakwa ivugwa ko ari umukuru w'igihugu yoba yongeye gufatirwa ariko itari yanditse ku mazina yiwe. Amakuru akomeye cyane nuko hari inyubakwa zitandukanye zarungitswemwo abasoda. Biriko mu nyuma z'uko haje hashirwamwo vya bigwanisho mwumvirije ko vyari vyimuwe bikuwe mu gisagara ca Bujumbura bikaba vyimuriwe muri aya mazu yibonekeza Igitega ku murwa mukuru wa politiki. Ibi vyose rero turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu c'u Burundi. General Prime Niyongabo afashe ingingo ikomeye cyane nyuma y'icuka ca kudeta gihejeje iminsi itari mike yacibonekeza. Iyi ntureka yibonekeje mu mugambi wa kudeta no gutembagaza ubutegetsi vyose vyoba bigiye gukomera cyane. Ngiri joro ribi mu gihugu c'u Burundi nyuma y'uko General Prime Niyongabo akakanya yahejeje gushikiriza ijambo ribi cyane ku mukuru w'igihugu. Nirihe jambo turaza kurigaruka ko mu makuru yacu idonido. Reka ndagusabe umanuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko uracurabona hari akazogera nyene upyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Ubugambanyi bwateguwe ku mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nubuhe? Umutambukanyi wiwe arihe? Ni nyuma y'uko bahagurutse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura berekeza muri Ghana. Ibi vyose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane General Prime Niyongabo ahejeje gukora ibara mu gihugu c'u Burundi. Ngiri ribara ryibonekeje mu mwaka wa 2015 ubwo habonekaga ibintu bikomeye cyane amabi ateye ubwoba yoba agiye gusubira. Ariko ndahojeje abenegihugu begereye ibi bisagarara bitandukanye biriko biribonekezamwo igisoda ciriko kirarungikwa mu bimodokari vy'intambara bitandukanye. Ndabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru avugwa mu gihugu c'u Burundi, mu nyuma turaza kugaruka kuri ivyo tubashikirije muri mfunyafunyo. Kuri ubu ngubu rero amakuru adushikiye biravugwa ko ubusuma bwitwaje ibigwanisho buriko burisubiriza mu gihugu c'u Burundi. Ubwo biribonekeza ko abenegihugu bafise ubwoba buteye amakenga. Abanyagihugu ku mutumba Musave na Gahe muri komine n'intara y'Iyanza ariko mu buraruko bw'u Burundi baratabaza bavuga ko hari ubusuma bwo mu mazu igiteye amakenga kurusha. Nuko kubgaho ni abasuma akeshi baba ari abitwaje ibigwanisho. Ayo makuru aremezwa n'abajeje intwaro basaba abanyagihugu kudoma urutoke kuwo biketse. Inkuru ya Burundi News TV nkuko tubandanya kubikora ko amatoza ubusuma buheruka nubwo kuwa mbere kuri ubu ngubu rero aho abasuma biba umuceri n'ibiharage mu miryango. Kubwa bamwe mu banyagihugu ubwo busuma bwo buva mu bukene buhanze imiryango. Abanyagihugu barafise ubwoba bwishi ku mutekano wabo. Ni nyuma y'uko baza mu ijoro n'amahiri bagaca batwara ibintu vyankenerwa. Ubibahaye baca bagenda batakugoranye ariko nanone uwo mutahuye ko bigoye gutanga umwimbo ari ubukene. Muri ubukene biragoye gutanga umwimbo. Niba waronse ivyo gupfungura biragoye kubitanga cane ngo urikura birungikira abasuma. Ni kumwe mu banyagihugu bo Musave yiyamereza. Abarongoye imiryango basaba inzego zibijejwe gucungera umutekano gusumba. Amakuru aremezwa na Bernard nanone Ndayishimiye umwe mu bajejwe intwaro ku mutumba Gahe. Yemeza ko ubusuma bwo mwijoro bwibonekeza na cane muri ako gace, akongera ko abanagihugu bagerageje gukurikirana abo basuma barata bimwe mu vyo bari bivye imbere yo guhunga. Nanone abo bene igihugu bo bagerageje gukurikira abo basuma ari ibintu vyo vyababayeko. Asaba abanyagihugu bigaye gushira inguvu mu bumwe nanone bakanashira hamwe mu ntumbero yo gutuza ubwo busuma no kudoma urutoke kubo biketse bose. Muri iyi misi kuri uyu wa mbere no kuri uyu mutumba nyene abasuma babiri barahagaritswe bagerezwa kwiba ibitoke.
Nayo ayandi makuru avurwa mu gihugu c'u Burundi kuri ubu ngubu ibintu birahejeje gukomera cane aho hariko haribonekeza ubukene bw'amazi. Biravugwa ko Ngozi ubukene bw'amazi mu gisagara ari amakaritsiye atandukanye yo mu gisagara ca Ngozi uburaruko bw'u Burundi ari mu bukene bw'amazi, ubukene bukomeye cane buhejeje gutera uruhagarara abenegihugu. Abenegihugu bavuga ko bagira ingendo ndende baja kurondera amazi meza. Basaba ko Regideso ishirahamwe Rudende ryemerewe gutanga amazi n'amatara ritora umuti. Inkuru ya Burundi News TV haheze amezi ashika 2 nanone n'amezi arenga 3 arenga amakaritsiye y'igisagara ca Kigobe na Kinyana ari mu bukene bw'amazi meza. Ababa muri iyo makaritsiye nanone batangaza amakuru akomeye cane bategerezwa kugenda ibirometero vyinshi baja kurondera amazi. Abandi bagura ibido y'amaritiro 200 ku mafaranga 600 ku mabombo rusange. Kubwabo bakeneye amazi meza nk'uko Regideso ijejwe kuba yobashikiriza ayo mazi meza. Abanyagihugu baratinya kwandura indwara zifatiye ku isuku rike. Abanyagihugu barafise ubwoba bwo kwandura indwara zifatiye ku isuku rike gakorera yamaze kwibonekeza mu kiyaya uraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ati turafise ubwoba indwara zateye i Bujumbura c'ibitoke na Rumonge n'ibindi bitandukanye zidushikira natwe. Tuje kure kurondera amazi meza, abana bacu mbere n'abavyeyi turacererwa na cane ku mashure no kubuzi. Niko bivugwa n'umwe mu banyagihugu mu gisagara ca Ngozi n'umubabaro. Birababaje kubona nk'abagwaza basiga abo bagwaje bakaja kuvoma. Bamwe nta mafaranga bafise yo kuyagura niko bivugwa n'umwe mu bagwaza. Regideso isaba kandi abo banyagihugu gutegereza bihanganye. Regideso isa niyitazi ico kibazo nanone, ariko Regideso ikibazo nanone kiramaze kumenyekana kubw'abashinga ntahe ariko nta cakozwe, niko abo bene gihugu babibona. Nayo kuri ubu ngubu twashikanye ikibazo muri Regideso, abakozi bayo batwemereye ko hazoba gukora canke gusubiriza amapompo, ariko nta cakozwe canke ntaco vyatanze. Ikibabaje gusumba tubazanira amafegitire ngo turihe amazi nk'uko bishikirizwa n'umwe mu bene gihugu. Regideso ibanzanira amafegitire ngo barihe amazi kandi batarayakoresheje. Ivyama vyateye amatati hagati y'abakiriya n'iryo shirahamwe nk'inko ukwe mu badandazwa bo muri karitsiye Kigobe yidoga. Umengo turi mu bihano tugereranije n'ayandi makaritsiye abamwo abishoboye. Niko abanyagihugu barimwo mu mubabaro mwinshi cane bahejeje kudushikiriza amakuru. Twababwiye amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu Burundi. Mu mfunyo twabwiye amakuru avugwa mu gihugu c'u Burundi, ariko haravugwa ibijanye n'umugambi wa kudeta. Reka turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Ndababwira ukuri, ingabo zarugitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, umwe mu basirikari yatorotse aka kanya adushikirije amajwi akomeye cane turi buze kubashitsako. Adushikirije amajambo ateye ubwoba ku basirikari b'u Burundi twarungitse muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Leta y'u Burundi irakwiye gufata ingingo ikomeye cane nyuma yuko ibi vyose bigaragaye ko leta y'u Burundi yoba iriko irihakana abasirikari bariko barafatwa mpiri. Amakuru dukura mu basoda begereye ngaho na amakuru ababaje cane. Hari amakuru akomeye cane twaronse kuri ubu mu gihugu c'u Burundi. Kugeza ubu amakuru dufise nuko ariko aravuga ko hariko hararungikwa batayigira 4 ivuye mu gihugu c'u Burundi. Hariho n'abandi basirikari b'u Burundi bariko barakurwa mu birindiro bafise muri Sud Kivu, bose bariko bimurirwa muri Nord Kivu kugwana na M23. Abaja kugwanya na M23 bose bambikwa umwambaro w'igisirikare ca FARDC. Kuri ubu ngubu ivyo bisigura ko mu misi iri imbere bitigiri vy'abasirikari b'u Burundi bahitanwa n'iyo ntambara bazobandanya kongerekana. Abategetsi b'u Burundi bazobandanya kwegeranya amafaranga aja mu mifuko yabo, niko uwo musirikare yashikirije. Hari abasirikare bariko baraborwa irengero nyuma yuko baba bari muri ako karwi kishinze kugwanya umugwa M23. Izo kambi zose zafashe umugambi ukomeye cane wo kwibonekeza mu bitero bitandukanye vyambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo.
Kuri ubu rero ibintu byaba bigiye gukomera cyane. Ikindi kitavugwa ni ibitigiri vy'abasoda bafashwe mpiri na M23. Leta y'u Burundi kugeza ubu ntiyemera ko iriko iragwana na M23, ntiyemera ko abasoda bayo bafashwe ku rugamba. Ni nayo mpamvu ataco iriko irakora ngo ibohoze abo basoda, niko uwo musirikare yashikirije. Amakuru adushikira aravuga ko leta y'u Burundi yoba igiye gukora ibintu bikomeye cyane muri RDC. Ni nyuma yuko hari abandi basirikare bitegurira kuba baja muri RDC. Kujabuka urubibe biriko birakorwa mu ibanga rikomeye cyane nk'uko umwe mu basoda yadushikirije. Biravugwa ko hari abasoda bariko baraborwa irengero nyuma yuko bari kwanka gupfira muri iyo ntambara ikomeye cyane iriko irahuza igisirikare c'u Burundi n'umuhari wa M23. Bariko barajana n'insoresore bita Wazalendo mu kugwanya uwo muhari wa M23. Nkuko tubandanye tubikora ko amatoza biravugwa ko M23 yarahiriye nayo kwirwana ko nkuko ibishikiriza. Umuvugizi wayo ahejeje gushira itangazo agaragara ku gihugu cacu ciza c'u Burundi. Umukuru w'igihugu nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye akaronka akagongwe azace ashirako ingingo ikomeye cyane yo kuba yatanguza umugambi wo gukura abasirikare ku rugamba kuko bariko bararwanira igihugu kitabaha iteka. Igihugu ca Kongo nticunamira abasirikare bacu bariko barapfira ku rugamba. Igiteka abasirikare b'u Burundi bariko baragwa ku rugamba. Ni nyuma yuko abasirikare ba Kongo bariko barasiga abo Burundi ku rugamba akaba ariko bahapfira. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nyuma yuko General Prime Niyongabo bafashe ingingo ikomeye cyane kuri ubu ngubu ibintu byabigiye gukomera. Twababwiye amakuru mufunyofunyo avuga ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu mugambi woba ugeze aho umwansi w'umukuru w'igihugu ashaka. Ari amakuru akomeye cyane turonka mu gisirikare c'u Burundi. General Prime Niyongabo kuri ubu ngubu yoba afashe ingingo yo kwigezayo igenyezina co gutangaza itembagaza ry'ubutegetsi mu gihugu c'u Burundi. Nubwo hari amakuru akomeye cyane ko yoba ari amayeri yo kugira babanze bakwiza amabase militaire ariko nanone atandukanye yawe yahora. Aho biboneka ko haca hinduka canke haduka imigumuko mu gihe kudeta yoba ihejeje gutangazwa. General Prime Niyongabo ibi vyose ahejeje kubitangaza neza nk'uko yabishikirije igisoda c'u Burundi. Biravugwa ko mu gihe Reverien Ndikuriyo yari yabagendereye kuri ubu ngo ibintu vyahejeje kuba bikomera cyane. Hari amakuru avuga ko hari ibimodoka vyuzuye isinzi ry'abasirikare kuri ubu ngo biriko birava mu gisagara ca Bujumbura vyegera umugwa mukuru wa politiki Igitega. Kuri ubu amakuru dufise nuko ico gisagara coba cahejeje kugotwa. Biboneka ko isaha ku isaha hashobora gutangazwa kudeta. General Prime Niyongabo ivyo vyose abitangaje nyuma y'inama yariko aragirana n'umukuru canke umunyamabanga mukuru w'umugambi ku butegetsi wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Mu gihe yari yagendereye igisoda c'u Burundi mu makambi atandukanye nk'umukuru w'igihugu ategerezwa ko umukuru w'igihugu mu gihe kiza. Amakuru akomeye cyane adushikiye nuko umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu yoba agiye gutembagazwa nk'uko General Prime Niyongabo ahejeje kubitangaza. Uyu mugambi wo kwigizayo umugambi canke igihe nyezina co gutangaza itembagazo ry'ubutegetsi nga mu Burundi ni umugambi ukomeye cyane turibuze kugarukako. Reka nsubire ndagukengurukiye cyane inshuti munywanyi twabanye muri ibi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Turahojeje imiryango y'ababuze ababo mu ntambara iriko irahuza igisirikare c'u Burundi n'umuhari wa M23 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Turasavye ngo hagahagarikwe urudandazo rw'abasirikare ruriko rurakorerwa mu gihugu c'u Burundi. Ibijanye nuko igihugu c'u Burundi kitariko kirunamira abasirikare b'u Burundi bagandaguriwe ku ruganda. Vyose turabigaruka ko mu makuru akomeye cyane yeje kudushikira umugambi wa kudeta woba ugiye gutangazwa kandi ushirwa mu ngiro. Bibaye nyuma yuko Reverien Ndikuriyo nawe yoba agiye gutangaza ikintu gikomeye cyane mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ni nyuma yuko yahejeje kuba ari we afise abene igihugu benshi cyane bamushigikiye. Vyose rero turaza kubigaruka ko kuri imbonesha kure yacu ari na yanyu ya Burundi News TV.
General Prime Niyongabo yoba yagambaniye umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nyuma yuko yoba yagiye kuraba intererano ku mukuru w'igihugu. Biravugwa ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yoba yashitse mu gihugu ca Ghana nyuma yuko umukuru w'igihugu yari yamurungikiye ubutumwa bukomeye cyane ubwo twotanguye iyi nkuru tubibashikiriza. Gervais Ndirakobuca ubutumwa yakiriye n'ubuhe? Biravugwa ko General Prime Niyongabo yoba agiye gutahura ibi vyose. Uyu mugambi ukomeye cyane turaza kugaruka ko gutembagaza ubutegetsi n'igihe kudeta iri butangarizwe, turaza kubibamenyesha kuri imbonesha kure yacu. Ico usabwa no kuguma kurikira iyi mbonesha kure ya Burundi News TV kuri rigenekerezo, turaza kubashitsa ko ikiganiro umukuru w'igihugu yahaye mwibanga abakuru b'amabanki. Hari ibintu bikomeye cyane umukuru w'igihugu yatangaje ku gisoda c'u Burundi, navyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru dutambutsa kuri imbonesha kure yacu. Iyi ni Burundi News TV.